ndabifuriza umugoroba mwiza cyane cyangwa ijoro ryiza uherereye hose hirya no hino ku isi bigendanye naho uherereye waba uratwumviriza uherereye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hose hirya no hino ku isi turagwaye ikaze ngaha kuri ino mbonesha kure yacu hari na yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tugiye kurabara hamwe rero idonire ry'amakuru yihuta yiriwe aravugwa uno munsi kwa Mungu kwigenekerezo ya gatandatu nkuko bikomeza kugenda biradusumira by'umwariko kuri wa Mungu nyine by'umwariko akaba ari mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese abatwumviriza nga kuri Burundi News TV. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka ngo muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nga mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwariko mu gihe Burundi bukomeza kugenda biravugwa ko buriko burongera abasoda benshi ndetse n'intwaro ziremere cyane hafi n'umupaka uhuza igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda aho ibingibi byakomeje kugenda biremezwa n'abanyagihugu baturiye nk'intara za Kibitoke asanzwe yarabarizwa by'umwariko imipaka yo ku butaka irahuza igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ariko ikaba yaramaze kugenda yugarwa ndetse akakomeza kugenda haravugwa amakuru agendanye no kuba Burundi buriko burashaka kuzogaba igitero mu gihugu c'u Rwanda mu nyuma aho buriko buravuga ko bushobora kuzihorera mu nyuma yuko abasoda benshi baherutse gutikirira nga mu shamba rya Kibira bivuga ko ari operation yoba yaratutse muri icyo gihugu c'abanyi ariko kandi ku rundi ruhande akaba ataruhande namwe rwigeze rurayemeza. Amakuru akomeza kugenda aravuga ko ngaha mu bubanza mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika by'umwariko yagirishije inama y'umutekano by'umwariko kuri wa Mungu kwigenekerezo ya gatandatu ukwezi n'ukw'icumi umwaka wa 2024 aho yari kumwe n'abarongoye abandi mu migwi y'inyabune ijejwe amahoro ndetse n'umutekano. Iyo nama ikaba yabereye by'umwariko igihanga ikaba yabaye inyuma rero by'umwariko yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda harikangwa umutekano muke cyane mu nyuma y'uko kandi mu bice bigiye bitandukanye hakomeze kugenda haragaragaza haribonekeza abantu batazwi ndetse bikekwa ko baba ari bamwe mu bantu bakomeza kugenda baragira uruhare mu bibazo bigendanye n'umutekano canke bashobora kuba ari bamwe mu bantu bashaka kuzoza gutata igihugu c'u Burundi. Ibi byose biragendana n'ibibazo bimaze imisi biribonekeza ngaho by'umwariko muri iryo shamba rya Kibira bivuga ko hamaze igihe haritorizwa abasoda benshi cyane bagiye batandukanye cane abasanzwe barabarizwa mu mihari igiye itandukanye irimo nka FDLR iragwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse by'umwariko n'abandi bagiye batandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose rero byaje kugenda biratuma by'umwariko uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca asaba abanyagihugu ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye ko uwo yafise icyotuma amahoro akomeza kugenda arasagamba nga mu gihugu c'u Burundi yogishikiriza mu rwego rwo kugira ngo ibintu bibe byarushaho kuba byogenda neza. Nga mu gihugu c'u Burundi kandi harimo haritabira ihuriro ry'abakenyezi n'imboneza rizokwiga ku magara rero y'umwana ndetse no kugendera imigambi nkuko bikomeza kugenda biragaraya UNFP Burundi ishingiye ku kwirondoka ryijyanye n'amagara meza nkuko birako biratangazwa. Ni ihuriro kandi z'umwariko riraza kugenda riritabirwa n'abatambukanyi b'abanyagihugu b'abaperezida bagiye batandukanye aho z'umwariko Angelina Ndayishimiye akomeza kugenda arakira abatambukanyi bagiye batandukanye nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Hari bamwe rero bamaze kugenda barashikanga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko biriko biribonekeza ku masanamu bamaze kugenda barashika ku kibuga kitiriwe Melchior Ndadaye nga ku kibuga mpuzamakungu ca Bujumbura. Abatambukanye b'abakuru b'ibihugu barimo Trama VCC wa Serbia ndetse na Denise Nyankelu wa Tshisekedi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo canke intwaro rusange ya Kongo, Lydia Zigomorero umuyobozi wa FNLP mu karere ka Afrika ndetse y'ubuseruko ndetse n'iy'ubumanuko, Lienke Van de Willa umuyobozi wa UNICEF muri ako karere nyine hamwe n'umugwi uje rero userukira igihugu c'Ubushinwa nibo rero bari bamaze kugenda barashika ku kibuga cy'indege kitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni abamaze kugenda barashika rero by'umwariko kwisa imbere y'isa 12 z'umugoroba wo kuri uyu wa gatandatu gitugutu umwaka wa
2024 aho baje kugenda barakigwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu by'umwihariko Angelina Ndayishimiye nk'uko biriko biratangazwa. Turarabira hamwe kandi n'andi makuru agezweho akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Abanyagihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariko baramagana imyitwarire ya perezida wabo Tshisekedi mu nyuma y'uko yaje kugenda aritwara mu nama ikomeye cyane yari imaze imisi irabera ngaha mu gihugu cy'u Bufaransa, yari irongoye na perezida Emmanuel Macron arongoye icyo gihugu, mu nyuma y'uko uyu mutegetsi yaje kugenda arivumbura ndetse akaba yaje kugenda arava muri iyi nama itarangiye, ndetse gushika ubu ngubu bamwe mu banyagihugu ndetse n'andi banyepolitike bakaba baje kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza ko bateye impungenge n'imyitwarire ya perezida Tshisekedi, aho bavuga ko uyu mutegetsi atifuza yuko rero ingwano ziko zirabanga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange zohagarara, aho bakomeza kugenda baramushinja kuba ashobora kuba ari arungukira mu bikorwa bigiye bitandukanye by'izi ngwano zimaze imisi zaroboye guhera mu mpera z'umwaka wa 2021, aho umwari wa M23 rero ukomeje kugenda urafata ibice bigiye bitandukanye byinshi. Ndabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza guturuka hirya no hino ku isi, abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Hari abatwumviriza kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gisagara ca Bujumbura, abadukurikira canke batwumviriza bari mu mugwa mukuru rero by'umwihariko wa politike Igitega, batwumviriza bari mu zindi ntara zigiye zitandukanye ndetse mu makomine ku mitumba igiye itandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, turabifuriza ijoro ryiza cane. Hari abatwumviriza kandi bari mu karere k'ibiyaga binini cane mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari muri Congo, muri Uganda, mu Rwanda, muri Kenya ndetse na Tanzania, muri Zambia, mu burengero bwa Afrika, abantu baherereye muri za Nigeria, Burkina Faso ndetse na Mali n'ahandi hose, turabahaye ikaze mwese. Abatwumviriza kandi bari by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze abanywanyi ndetse n'abandi bashashe batwumviriza ngaha kuri Burundi News TV. Niba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, aho ubasha kumviriza amakuru agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze rero by'umwihariko amakuru yacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero igihugu c'u Burundi gikomeje kugenda kirashinzwa kuba gikomeza kugenda kirategura ingabo ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse kiriko kirongera n'abasoda by'umwihariko hafi n'umupaka w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko hakomeje kugenda arakoreshwa inama zigiye zitandukanye cyane cyane ziriko zirakoreshwa mu bajejwe intwaro yo hagati, umutekano ndetse by'umwihariko no mu zindi ngeri zigiye zitandukanye. Uyu munsi kwa Mungu kwigenekerezo ya 6 ukwezi no 10 umwaka wa 2024 biravugwa ko umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca batanzira ndakugarika yaje kugenda arakoresha inama ikomakomeye cyane ndetse n'abajejwe intwaro muri mwe mu ntara nga mu gihugu c'u Burundi, akaba yaje kugenda basaba yuko by'umwihariko bakomeza kugenda bitegura mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bozivuna umwanzi cyangwa se bashobora kuba bohangana n'umwanzi igihe yoba yabateye. Ariko kandi yaje kugenda agaruka ku bibazo bimwe na bimwe byagiye biribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi bigendanye n'umutekano mukeya, maze akagaragaza neza ko ibyabaye guhera mu mpera z'umwaka wa 2023 ndetse no mu ntanguro z'umwaka wa 2024 cane cane ku bitero byaje biribonekeza ku muhari wa Tabara ari wo wabigabye ko bitosubira ukundi cyangwa se by'umwihariko abari ko baragerageza kuba botega ibisasu nga mu gihugu c'u Burundi, ko ibyo byose bishobora kuba byohagarara ku buryo bashobora kwizera yuko by'umwihariko bashobora kuba bafise umutekano cane cane mu gihe himirijwe amatora nga mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe rero himirijwe amatora nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko azaba mu mwaka wa 2025 ndetse 2027 hakazaba amatora y'umukuru w'igihugu, umutekano birasa nawo ukomeza kugenda urakazwa, ariko kandi ku rundi ruhande ukaba ukomeza kugenda urifata nabi. Nga mu ntara ya Bubanza nyene umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yagirishije inama y'umutekano kuri uyu wa Mungu igenekerezo ya 6 Gitugutu umwaka wa 2024 abarongoye abandi
mu migwi y'inyabune ijejwe amahoro n'umutekano. Iyo nama yarabereye Igihanga, ikaba yarabaye inyuma y'uko by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko baragerageza kubaka inzego z'umutekano, ndetse ku munsi w'ejo nibwo umuvugizi w'igisoda c'u Burundi yaje kugenda arashimangira ko bakomeje kugenda barakira abasoda bashasha. By'umwihariko akaba yaraje kugenda arashimangira ko muri uyu mwaka wa 2024 by'umwihariko kugeza muri uku kwezi kwa Gitugutu bamaze kwakira ibyiciro bishika muri bitatu by'abinjira mu gisoda c'u Burundi, ndetse by'umwihariko mu gihugu hose abamaze kwiyandikisha muri iki cyiciro cya gatatu bakaba bariko barashika mu bihumbi 10, kandi akaba ata mukobwa n'umwe arimo, akaba ari abahungu gusa. Ibi bikaba biriko biratera impungenge. Uyu mushikiranganje wa mbere rero Gervais Ndirakobuca yaje kugenda arashimangira ko by'umwihariko atifuza yuko ibyobaye cane nk'ibitero bitazibagirana mu gihugu c'u Burundi, cane igitero cyakozwe n'umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara muri zone ya Buringa, komine Gihanga, intara ya Bubanza kitazosubira ukundi canga se kitazabasha kuba cyo kwibonekeza n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Iyi nama y'umutekano kandi ikaba yitabwe n'abajejwe intwaro, abajejwe ukwivuna abansi hamwe by'umwihariko n'abajejwe umutekano mu ntara zo mu burengero bw'u Burundi zigizwe rero na Bujumbura, Bubanza hamwe na Cibitoke. Ni mu gihe kandi ahangaha muri Cibitoke abanyagihugu bidoga kuba barakomeza kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, cane abasoda bamwe na bamwe bariko barabasagarira, ubundi bagategwa ubwoba n'abasoda bamwe na bamwe binjira muri Kongo, abandi bakagenda baravayo aho bavuga ko bafise ubwoba bw'uko abazarindo bashobora kuzobatera. Mwijambo giwe rero by'umwihariko umushikiranganje w'imbere cyangwa wa mbere Gervais Ndirakobuca cyangwa minisitiri w'intebe yarasabye umuntu wese afite ico tuma amahoro n'umutekano biguma bisasagaye by'umwihariko ko yogishikiriza mu ntumbero yo gukingira abene gihugu. Reka mbibutse yuko kandi igitero jambaye cyane cyaje kugenda kiribonekeza cyongeye gukoma mu nkokora inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, ari kigeze kugenda kiraba kwigenekerezo 2025 Ruhuma umwaka wa 2024 kirahitanye abantu bashika ku 9 barimwo rero abakenyezi bashika muri 6. Ariko kandi iki gitero cyaje kugenda kiragabwa n'umuhariro Red Tabara, wo waje kugenda uravuga ko utigeze urasagarira cyangwa se by'umwihariko ngo wanduranye ku banyagihugu, ahubwo ukaba waraje kugenda bibasira abajejwe umutekano biganjemo abasoda. Ni Red Tabara kandi iherutse gutangaza ndetse no kugaragaza ko iherutse guhangana ku buryo bukomakomeye cyane n'ingabo z'u Burundi ndetse n'amabayimayi ndetse n'aba FDLR, maze iza no kugenda igaragaza neza yuko by'umwihariko yitegeye gukomeza guhangana na buri wese. Red Tabara kandi yaravuze ko by'umwihariko yivuganye abasoda b'i Burundi bashika kuri 20, inavuga ko by'umwihariko ikomeje kugenda iragerageza kwigwanaho. Red Tabara rero irahangayikishije igihugu c'u Burundi, mu gihe igihugu c'u Burundi cyakomeje kugenda kitajya umunwa mu kugaragaza neza yuko u Rwanda goba rufasha iyo Red Tabara. Ariko abasesanguzi n'abandi bagiye batandukanye bariko baribaza ndetse bakanarabira hamwe inyungu u Rwanda gwogira rero mu guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, ugasanga ari ntayo. Ahubwo u Rwanda rukakomeza kugenda ruragiriza cyangwa se ruridoga kuko igihugu cy'u Burundi cyabe ko kiriko kirakorana n'abiganjemo abasanzwe baragerageza kuzohungabanya umutekano w'abanyagihugu c'u Rwanda, ndetse by'umwihariko kikaba gikomeje kugenda kiragira imikoranire kiranayagura n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gisanzwe kiracumbikira abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira. Ibi ngibi rero bikaba biriko biratuma ndetse biranagaragaza abajejwe umutekano mu gihugu c'u Rwanda bashimangira. Ibi ngibi n'ibyatangajwe n'abasesenguzi bavuga ko inzego z'umutekano z'u Rwanda zishobora kuzafata ingingo yo kwinjira muri ivyo bihugu mu rwego kugira ngo zibashe kuba zo kwivugana cyangwa zotanga isomo rero kuba ariko baragerageza gushaka guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Ibi kandi nibyo bikomeza kugenda biribonekeza hirya no hino ku isi, mu gihe ingwano ziriko ziribonekeza nko mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byiganjemo nko mu Rusiya ndetse na Ukraine. Ibyo bihugu byose biriko birakora iyo bwabaga kugira ngo buri kimwe kibashe kuba cyogwana ku mutekano wacyo. Ni mu gihe abasesenguzi batajya umunwa rero ko ingwano ziriko zibonekeza nga mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari zimwe by'umwihariko mu zishobora kuzakurura amatata akomakomeye cyane nga mu karere k'ibiyaga binini, akanayo impamvu gushika ubu ngubu nyine cyangwa gushika none
abayobozi bagiye batandukanye cane cane barimo nka Perezida João Lourenço arongoye igihugu ca Angola ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye hirya no hino ndetse n'imiryango mpuzamakungu bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko biteguye guhangana by'umwihariko n'ibi bibazo, bakaba bakomeza kugenda barashigikira ibiganiro vya Rwanda biyobowe na Perezida João Lourenço, ariko kandi bakanenga kuba Perezida Tshisekedi n'abategetsi biyo nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakomeje kugenda barakwepa imyanzuro imwe n'imwe ishobora kuzaganisha ku mahoro n'ituze nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nga mu gihugu cacu c'u Burundi kandi hariko haravugwa inama ikomakomeye cyane igendanye no kurabera hamwe ibigendanye n'uburenganzira bw'abana iteganyijwe n'inama, kandi by'umwihariko iraza kugenda yitabirwa n'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu cane cane nga mu karere k'ibiyaga binini, aho bivugwa ko umutambukanyi wa perezida muri Serbia ndetse by'umwihariko n'umutambukanyi wa Tshisekedi n'abandi bamwe na bamwe bamaze kugenda barashika nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari inama igomba kuzomara iminsi ibiri. Abamwe rero bakaba bamaze kugenda barashika nga ku kibuga mpuzamakungu cy'indege kitiriwe Melchior Ndadaye, bakaba bamaze kugenda bakigwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Turakomeza kugenda tubakurikiranira rero bigendanye niyo nama ikomeje kugenda iritegurwa izotangura ku munsi w'ejo kw'igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa Gitugutu umwaka 2024. Abategetsi bagiye batandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biganjemo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo nka Moise Katumbi yigeze kuba guverineri w'intara ya Katanga, asanzwe yaragaragaje no kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora aheze yabaye mu mwaka wa 2023, ariko bikaza kurangira atsinzwe. Ndetse abanyepolitike bamwe na bamwe barimo nka Martin Fayulu, Dr Denis Mukwege n'uyu mugabo wundi Moise Katumbi bakaba barakomeje kugenda bavuga ko Seni yariwe na Denis Kadima yaba yarabibiye amajwi kayagereka kuri Tshisekedi. Uyu mugabo asanzwe ari numwe mu bagwizatunga yaje kugenda aragaragaza ndetse anavuga ko yanenze ku buryo bukomakomeye cyane imyitwarire ya Perezida Tshisekedi. Hari n'abandi banyepolitike bamwe na bamwe by'umwihariko n'abandi basanzwe babarizwa by'umwihariko mu mpuzamashyaka ya Union Screen ibarizwamo n'ishyaka rya Tshisekedi ya UDPS, bakaba baje kugenda baragaragaza ko bababajwe ndetse banatewe impungenge n'imyitwarire ya Tshisekedi. Bamwe rero ntibajya umunwa mu kugaragaza ko Tshisekedi yaje kongera kwambika isura mbi igihugu ca Kongo, cane cane mu kwiyemeza akava muri iyi nama itarangiye. Ni inama yari imaze imisi iraberanga mu gihugu cy'u Bufaransa, iyi nama yabasanzwe barahuza by'umwihariko cyangwa se yabasanzwe babarizwa mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Bwana Tshisekedi rero yaje kugenda yivumbura kubigendanye n'iyi nama, mu nyuma y'uko yaje kugenda avamo rero agataha iyi mirimo y'iyo nama idashoje, aho yaje kugenda aragaragaza ko atishimiye ibigendanye n'ibikorwa bya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubwo yatanguzaga iyo nama, ariko kandi akaza kwigenda yibanda ndetse yikoma ku bindi bihugu bigiye bitandukanye bisanzwe biri mu ngwano hirya no hino ku isi, cane cane nk'igihugu cya Israeli kimaze iminsi cyaratanguje ibitero bishasha mu gihugu cya Liban, aho kiriko kirahangana n'umuhari wa Hezbollah ndetse kikaba cyararashe muri Syria, Yemen ndetse kirateganya kurasa mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Iran. Bwana Emmanuel Macron akaba yaje kugenda arasaba yuko icyo gihugu cohagarika ingwano ndetse akanasaba ibihugu bigiye bitandukanye birimo nk'ibyo mu burengero bw'isi kuba byohagarika inkunga bigenda birahereza by'umwihariko iki gihugu nk'uko biko biratangazwa. Bwana Tshisekedi rero yari yitezwe ko by'umwihariko aza kuvuganirwa nk'uko amaze iminsi arashinza igihugu c'abanyi cy'u Rwanda kuba cyo cyarashoje intambara mu gihugu ca Kongo, ariko u Rwanda rukabihakana ahubwo rugashinza Tshisekedi rero ko kakomeje kugenda akorana n'abarimo FDLR, ariko bikaza kurangira ibyifuzo byo bitagezweho ngo byaje kugenda biramutera umujinya, ndetse ngo mu gihe igihugu ciwe aricyo gishobora kuba cyoza ku mwanya wa mbere mu bihugu biriko birakoresha ururimi rw'igifaransa cane hirya no hino ku isi. Ibi rero byamubabaje bituma yiyemeza kuva muri iyi nama igitaraganya, ariko kandi ibyaje kugenda biratuma abanyagihugu baba muri Kongo ndetse n'abandi bakomeza kugenda bagaragaza ko batewe impungenge n'imyitwarire ya Perezida Tshisekedi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Hari abanyagihugu ndetse n'abandi banyepolitike n'abavuga ari kijyana muri Kongo bavuga ko babangamiwe ndetse banateye impungenge n'ibikomeza kugenda birakorwa cyangwa se n'ibikomeje kugenda biribonekeza ku butegetsi bwa Tshisekedi. Hari bamwe rero babona
babona ako Bwana Tshisekedi by'umwihariko izi ngwano zabaye muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo atowe yifuza yuko zorangira, akaba bakomeza kugenda baravuga ko by'umwihariko yoba azi ariko arazironkeramo akaryo nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza ko Bwana Tshisekedi ariko aritwikirira ibigendanye n'iyi ngwano ziriko ziraba muri Kongo, akaba ashobora kuba yohindura itegeko nshinga. Hari bamwe kandi bakomeza kugenda bavuga ko uyu mushinga woba waratangiye, akaba ariyo mpamvu akomeza kugenda yinangira haba ku nama ariko aragirwa n'abakuru b'ibihugu bagenzi be, ndetse n'ikindi gishobora kuba cyo kugwa kugira ngo amahoro n'ituze bibashe kuba byogaruka muri iki gihugu. Ni Bwana Tshisekedi bivuga ko rero canga akomeje kugenda arashinzwe kugerageza guhindura itegeko nshinga rya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ryari risanzwe rirategeka umutegetsi uwo ari we wese kuba yorongora icyo gihugu by'umwihariko muri manda zishika kuri 2, ndetse ya kabiri akaba yaramaze kugenda arayitangura mu ntangiro z'uyu mwaka. Ariko kandi bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko akomeje kugenda yanga gushyira mu bikorwa ibigendanye by'umwihariko n'ubwumvikane ndetse n'ibikorwa bishobora kuba byozana amahoro n'amasezerano anga mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, ahubwo akaba ashaka gukomeza yuko kwerekana yuko izo ngwano by'umwihariko canga ikaba rikazana amananiza kugira ngo izo ngwano zibashe ko zakomeza, mu gihe bamwe bavuga ko ariko karyo keza ko kwitwaza yuko by'umwihariko ashaka kuba yohindura itegeko nshinga nk'uko byatangajwe n'abarongoye ishaka ryiwe. Ibi ni bimwe rero mu bintu byiteguye kwamaganwa n'abandi banyepolitiki bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ndashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza mwerere hirya no hino ku isi. Reka mbifurize amahoro y'Imana cyane kandi mukomeze kugira ijoro ryiza, twongere gusubira mu masaha y'igitondo turabera hamwe andi makuru agezweho.